mwiriwe n'abariko baratwumviriza muri kino kiganiro ndabahaye n'ikaze. Uno musi rero Gilbert tuza kuba dufise abatumire babiri. Umutumire wa mbere ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abatwumviriza bose. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Dieudonné Bashirayishize umushingwamanza akaba no mwishirahamwe Kavib. Betre Bashirayishize turabaramukije kandi tubahaye n'ikaze muri kino kiganiro. Mwakoze cyane kudutumira, ndaramukije wo dusangira ikiganiro mwe mukemeshe ka mbere n'abandi bose baje kucumbiriza. Murakoze namwe. Gilbert rero kino kiganiro nkuko dusanzwe tubigenza kiza kuba gifise imice itatu. Mu gice ca mbere tuzaguha akanya abatumire bacu babiri kugira ngo bace ijya nino ikibazo uhejeje gushikiriza. Mu gice ca kabiri naho tuzaguha ijambo abariko baradukurikirana kugira ngo babaze ibibazo batumire, eka mbere abavyifuza bashobore no kugira ico baterereye. Igice ca gatatu ari naco ca nyuma kugaruka ku batumire kugira ngo turabe intererano yabo kucokogwa abo gikora n'uburyo cokogwamwo. Tubibutse ko kino kiganiro muriko muragikurikirana kibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X, Facebook, YouTube vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe ni wari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire aho muri hose ku mbuga zitandukanye. Ikiganiro naco kiza kuba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Gilbert turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Murakoze Alice, barakoze kandi n'abatumire bashitse ku murongo hakiri kare. Dushimire kandi n'abariko baratwumviriza. Reka ikibazo ca mbere ndagihere ku urongoye Focode. Pacifique Ninahazwe murongoye Focode. Focode imaze imisi yandika ku bantu batanu baheruka gufatwa. Mbere mwana avuze yuko mu bafashwe harimo umukozi w'iperereza yoba yarakoreshejwe mu kubafatisha. Havugwa byinshi kuri abo bantu bafashwe. Mu matohoza Focode yakoze, ukuri nukuhe kubijanye n'ico abo bantu ico bari cyo nico bacatumye bafatwa? Ego murakoze. Mu ndwi yahera no kuvuga indwi y'imbere y'iyi turimwo niho twebwe muri Focode habaho abantu baturondeye bo mu muryango witwa Erwa Nkurunziza. Batubwira ko wabo yanyurujwe, batubwira ko yanyurujwe mu gihe yari yavuye mu Rwanda tariki 29 z'ukwezi k'umunani muri 2025. Arasohoka u Rwanda aciye ku rubibe u Rwanda ruhana na Tanzania, yinjira muri Tanzania, araheza aza kwinjira mu Burundi, yinjirira Ikobero hariya mu ntara ya Muyinga. Arongera atubwira ko Erwa Nkurunziza hari abantu yaragiye gutora mu Kirundo, hanyuma ashitseyo araheza arafatwa n'iperereza cyo kimwe nabo yaragiye gutora. Baranavuze n'umushoferi wiwe yitwa Venance Ndikumana ko nawe nyene yafashwe. Umwanya wa mbere ayo niyo makuru twari dufise. Turabasaba nkuko dusanzwe tubikora ko baduha imyidondoro y'uwo muntu. Turasaba ko budufasha no kumenya abandi bafatanywe na Erwa abari bo. Batangura kuduha amazina, twatanguye kuronka amazina abiri. Hariho izina rya batubwiye uwitwa Bonaventure Nkuriyingoma, niwe muntu wa mbere batanguye kutubwira ko nawe yanyurujwe. Hakavugwamo n'umunyarwanda yitwa Fabrice. Byagarukiraho nta kinini twaronka kuri uyo. Buke tubandanya tubaza, dusanga uko tuvuga niko bitera bikura. Mu nyuma haba uwundi muntu aratwandikira tubwira ko ho hari mu ntango y'inondwi ko hariho umuntu yanyurujwe yitwa Rabin. Batubwira ko Rabin yahora atanga ibiganiro kuri YouTube. Rabin ntawe nari bwigire numva. Hanyuma barampa link ya YouTube yiwe, nja kuraba ibiganiro uwo muntu yahora akora. Icara ndumviriza, mbere sanga hamwe yanasoma amakuru yabaciye ku rubuga rwanje, nkumva we arayasoma
akongera ko ibintu byo muri Kongo, ariko numvirije ibintu uyo muntu yahora avuga ndavuga nti bishoboka gute ko umuntu yahora avuga ibintu nk'ibi yinjira mu Burundi nawe agafatwa. Hanyuma niko nashyira no ku rubuga rwanje ndabaza nti hari abo babazi uyu muntu yitwa Rabine uwo ari we, nkuko sanzwe ndabigira mu bihe byose baba bampaye amakuru ku muntu yanyurujwe ariko batampaye umwidondoro ukwiye wiwe. Niho mu mwanya muto cyane haciye hanyandikira abantu benshi cyane bavuga ko yitwa Dieudonné ni y'ukuri, barambwira yava ikibago gutyo. Ariko rero bavuze mu izina Dieudonné nibuka yuko rimwe ndiko ndavugana na mukuru wa Eruwa Nkurunziza yacishije mu izina ry'umuntu yitwa Dieudonné. Iyo yavuze Dieudonné gusa nta kindi yari yavuze, ndamwandikira ubwo nyene mbega umuntu wambwiye yitwa Dieudonné ari mu bafashwe yoba ari we yitwa Rabine? Aca aravuga ati niwe Rabine. Aho ndamenya ko wa mugwi wose ari amadosiye afatanye atari amadosiye atandukanije, naho nagiye kumenyera ko ari ikigwi kimwe. Buke buke tuganira rero nabo niho bamwe mu muryango wa Eruwa bariko barabikurikira batinda ndamenye ko ari abantu 5 bafatiwe hamwe gushikaho mbaza gose none bano bantu bafatiwe ibiki, hari ikintu cya politike bari barimwo. Mu mwanya wa mbere bambwira ko atavya politike abo bantu bafashwe barimwo, ariko haciye nk'imisi 2 baratinda barambwira bati buriya aya makuru tutaguhaye hoho harajamwo ico cya politike ndumva ko cinjiyemwo. Mugabo bakagira bati bamwe nka Eruwa yari umushoferi gusa atwaye imodoka yari yagejwe kubunguruza, Venance n'umushoferi wa Eruwa. Bakavuga nk'uyu munyarwanda ko batamuzi cyane wewe, mugabo wumvirije rwose ingene bariko barabimbwira ukumva nk'uko hari ivyiyumviro bisa n'ibintu byo gutanguza urugamba rwa gisirikare. Mu bintu bariko barambwira narumvamwo ivyumviro bitera bija hiyo, ukumva ko uyu Rabine mu kwinjira hariho amakuru yinjiye yabwiwe ko hariho nk'abantu mu gisirikare boba bagira bafashanya urwo rugamba, bakavuga ibintu byinshi bitera bija muri urwo ruhande rw'ibijyanye n'urugamba rw'igisirikare. Ariko bose je ntabwo mari ico kibazo ntibishoboka gute umuntu numvirije ibintu yahora avuga kuri YouTube vyaje gute ngo aho umuntu amubwira ko yokwinjira kugira urugamba rwa gisirikare ari umuntu azwi kujya tubona kuri YouTube atinyegeza bona visage yiwe iboneka abantu bose aho yoca hose wacamenya batu ni Rabine, vyarinze bigira ahantu hagera hiyo hose gute akemera ikintu nk'ico. Wabaza rero abo bantu naho washika no mu bamwegereye bose kumva bavuga bati natwe ntitutahura ingene ibintu byarinze bishika hiyo akemera kwinjira. Mugabo niho baca bambwira uyo mukozi w'iperereza yitwa Alexis Hajayandi. Alexis Hajayandi hari haciye amezi 2 aba mu nziwe inyamata mu Rwanda. Uyu yabaye mu nziwe ngo niwe yamwemeje ibintu bitari bike, ngo aramubwira ko afise abo basirikare ngo bakuru b'amakambi mu Burundi, ngo ufatanya ngo ivyo bintu byo guhindura kumbuye intwaro mu gihugu. Abo bakuru b'amakambi baranatelefona ngo baranivuganira, bamwe baranasaba n'amahera kugira binjire muri uwo mugambi. Ibintu birebire bimeze gutyo. Muri jewe hagumayo ikintu numva ko kitoshoboka, bishoboka gute ko umuntu yokwemera ibintu nk'ibi ndiko ndumva. Ariko biba bisiga umuntu wa Alexis Hajayandi nawe ndamutohoza ko uyu Alexis Hajayandi we ninde. Sanga n'umuntu yahoze mu gisirikare cya kera mu ex-FAB, sanga yavuye mu gisirikare muri 2005, hanyuma inyuma gato ahava yinjira mu mihari yari itanguye kuvugwa mu za 2007 2008 gutyo duga. Ingene yahavuye afatwa muri 2013 niba ntibeshe, hanyuma
afatanwa n'abandi bafatirwa muri Kongo barazanwa mu Burundi araja mu mpimba barambwira uko yari ameze nkene havuye anakizwa abantu bose bakamwizigira bakamufata nk'umugenzi wabo umuntu avuga amajambo make abasengesha ahubwo asa n'umukuru ngo w'ishengero riri mu mpimba. Mu nyuma hari abandi bavuga bati hari ibitero byabaye Kabarore muri za 2015 wumva ariko asa n'uri mu barongoye igitero kandi ari mu mpimba wavugana n'abari ku rugamba. Baravuga ingene yahavuye asohoka bamwe barambwira ingene bahatswe ubwo mu mitego yiwe bari bahunze n'igihugu ugasanga nk'umuntu ari mu mahanga wa Alex akaba ariko aramusaba ko yoza kumuraba amubaza cyane ahaba muri iyo myanya akazabona ntabigeze kumufata kera bo mwiperereza baciye bamusanga muri bya bibanza ahegiye guha amaze kubitanga kwa Alex akazabona hakira abantu bo mwiperereza ry'u Burundi bamusanze nko muri ico gihugu uwo muntu yabarimwo. Numva makuru menshi ameze uko mu nyuma baravuga ingene mu Burundi uwo muntu yagiye akora ubuzi butandukanye kumwa mu masalon de coiffure gukora mu masoko gukora mu bintu bikwana na Savonor akavuga ingene mu mpera yoba yagiye yivye miliyoni zirenga 30 acaja muri Zambia tanguza urudandaza naho nyene ava yababwira yuko agiye ku rugamba. Abantu benshi barambwira ingene yabandikira abwira ati nyaruka nyabona tugende ku rugamba. Abo bahoranye mu mpimba abo bahoranye muri MSD nasimvye ko yigeze kuba arongoye umugambwe MSD muri komine Mpanda aho navuga amatariki ahubwo za 2009 yarongoye umugambwe MSD muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Inyuma za 2010 niho yagiye muri Kongo muri byo bya FPR abatabazi. Rero uwo muntu numva aratangaje gose niho rero bacavuga yuko yafatana n'uwo Rabin bahuriye kuki nuko igihe Alex yari mu mpimba yarapfunganywe na murumuna wa Rabin bambwiye ko we yari umwigisha mu ishure ryisumbuye muri komine Kibago mu ntara ya Makamba mu ntango za 2015 imbere yuko abimyerekano ubutegetsi buramubangamira gushika hahunga igihugu barondera gufata amakonte yiwe muri bank bayahagaritse bavuga bati uzoza kurondera amafaranga yiwe cya dufatuyo arungika murumuna we baca baramufata. Murumuna we rero agiye mu mpimba niho ahurirayo n'uyu Alex Hajayandi baramenyana bo bararyamana no ku gitanda mu mpimba. Rero wa Alex akoresha ico nyene mu kurondera Rabin amubwira ati murumuna we turazinanye yari umugenzi gutyo. Sinzi ngene bagiye muri ivyo biganiro byo bijanye n'ivyo kugwanya ubutegetsi bafashe umuhito gushikaho wahaja yandi ava muri Zambia akadandaza ini boutique yarafise acagenda mu Rwanda ashika bamuhira kwa Rabin. Rero yavuye mu Rwanda uyu Alex Hajayandi arungikwa mu Burundi yitwa ko ari wagiye gutegura umuzo wa Rabin na bagenzi we bitwa ko bari bafise impinduka bashaka gushika bakora mu gihugu cy'u Burundi. Rero igihe binjiye ba Rabin yinjiye adaciye wewe ku mupaka cyo kimwe nabo bagiye kumwakira. Rabin n'uyu w'umunyarwanda yitwa Fabrice amakuru dufise nuko baciye mu nzira y'ibinywabi ntabwo bagiye guca ku rubibe binjirira mu Kirundo kuri kote y'u Rwanda baca hariya kuri kote ya Nemba barinjira mu Burundi. Rero bamwe baciye Muyinga baca baza kubatora biteze imbere ngo kubaza ko ari n'abantu benshi ariko ntibyaba gutyo. Aho mu Kirundo baca barafatwa mu gufatwa bafatwa wa Hajayandi ari hari Alex Hajayandi abibona mbere abinjiye bamwe navuga baheruwa baje bazanye imiduga ibiri umwe bari banawuhaye wa Alex yitwa ko afise ibikorwa byo gutegura gufata amazu mu Burundi. Abo bantu bose bazoshikiramwo bamuha imodoka bazi ko ari uwabo ntibamenya ko ariko akwana n'iperereza icara afata abo bantu. Hari imodoka igira gatatu yari ifiswe n'uwitwa Bonaventure yoyo igira isanganya mu nzira baca baja kuyikoresha Igitega. Ari nayo mpamvu yitwa Bonaventure we yafashwe bwije gose mu gicugu yafashe ni hotel Igitega yagumye avugana ku telefone na Hajayandi atazi ko ba Rabin bo bamaze gufatwa nawe baramutora Igitega bamanukana mu iperereza. Mu nyuma amatelefone twaragiye turerekana ingene yahavuye yerekana ko ari mu Cibitoke n'amakuru twaronse inyuma akavuga ko bari bapfungiwe mu gasho k'iperereza mu Cibitoke mugabo haraciye iminsi 3
atawuzi iryo bahavuye bajyanwa gushika ubu nta gakuru kariho kavuga muri uyu mwanya aho bapfungiwe. Ngira mvuze mu ncamake n'inkuru twanditse ku mwanya munini, ngira bikuru n'ivyo, ibindi uko muza kuza muratubaza turaza guheza tuze turabyinjiramo. Ego ariko kumbure Pacifique nazo bariko barabumva bumvise muvugamwo umuntu w'umunyarwanda yagiye, muravuga ko ari abantu bari bagiye kubohora igihugu, bagiye kwitegura kuzofata umuheto, barafise izina, mwararonse ayo makuru canke ntimuraronka amakuru akwiye yo kuvuga umugwi wabo? Hanyuma uwo munyarwanda we yaragiye mu biki? Aha rero niho kumbure haba hatanguye kwinjiramo ibintu bigoye gutahura rwose. Bwa mbere bwo uwo muhari bavuga ko abarimwo ntuvugwa, nta zina na hamwe hari izina yaba umwe mu bo twavuganye ari kure mu bihugu vya Buraya bavuga ko bari kumwe bakorana, nta na hamwe yigeze acishamwo izina ry'umuhari baba bafise, ico kintu ntaco yigeze avuga. Uyu munyarwanda nawe naragerageje no kubaza no mu gihugu cy'u Rwanda, ndabaza na bamwe mu bategetsi ishobora kubaza uyu muntu mwe muramuzi, bambwira ko amakuru nabo bahavuye baronka ko yari umuntu w'umufotografe, umuntu w'umukameraman mu mamanza bajya bagenda gufata amasanamu mu bugeni mu biki, ariko bahabine ku ruhande rwabo bo bakaba bari bazi ngo ko ari umuntu yubafasha kuronka ibigwanisho bikomeye, ibisirikare bikomeye bibafasha ibintu wumva bisiga ubwenge. Ariko ubajije bakamukora ko amatohozo umuntu ugasanga umufotografe cyangwa umukameraman, taho byumvikana ingene barabini baba bashobora guhendwa n'umuntu nk'uyu. Rero biratangaje rwose. Ku ruhande rw'u Rwanda mbere tunababajije bo baravuga bati uyu mugwi wa barabini waruduteye amakenga, bari bamaze guhagarika abantu babo. Hari abantu bari bapfunzwe bafatiwe mu ntara zegereye Kongo, hariho uwundi yafatiwe i Kigali. Abo bantu bari bapfunzwe ni ukuvuga ko ari umugwi wasa n'uri kurakurikiranwa, rero bajabuka mu Burundi ku buryo butumvikana. Nta zina uwo muhari wabo ndumva bafise, n'uyu muntu w'umunyarwanda ntibyumvikana ingene ajamwo akabahenda ivyo bintu byose bavuga ko yashoboye kubahenda bakabyinjiramo gushikaho binjira mu gihugu bagafatwa uko bafashwe. Ukuntu bitangaje kandi ari abantu bavuze ko baba bagomba kugira urugamba wokumva ko bitumvikana ingene abantu bashobora kwemera ibintu nk'ivyo. Ego mbere yuko tujya kwa Dieudonné Bashiraho ishize Pacifique Nahazwe, mwavuze witwa Alexis Hajayandi, muravuga amamuko nakahise kamuranze mbere bitanatahuritse gateye amakenga. Mbe muravuze yuko mutaramenya neza izina ry'uwo mugwi kandi yuko nabo bakorana nabo bantu baba bari banafashwe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mbega abantu mwe nabo ba Alexis Hajayandi ubwo ntibuzuye muri iyo migwi? Iyi migwi iri kiravugwa imaze imisi ivugwa, yoba ari umwe muri iyo baba bakurikiranwa ko irabaho hoho? Okay, icuko nk'iyi migwi twumva myinshi muri no misi ni nkuko mwabivuze ni myinshi. Muri uyu mwaka wonyene je ndamaze kumva imigwi shika kuri 3, hagiyemwo barabini uzobaye mu gugira 4, numvise mu mwaka umwe gusa. Uretse imigwi yari hasanzwe twari tumaze kumva kujya kwa Red Tabara, uyu n'umugwi ugira 4 numvise uvutse muri uyu mwaka gusa. Ni ibintu biteye amakenga. Hanyuma ku kibazo mumbajije muti abantu nk'uyo Hajayandi Alexis boba ari abantu twari tumaze kumva no mu bindi bihe bagiye bakora ibintu bimeze gutyo. Ubwa mbere cyo novuga ngaha si ubwa mbere twumvise abantu bavuga ko bariko baratangura nk'urugamba rw'igisirikare baruhira gufatwa n'abategetsi b'u Burundi. Hariho aho numvise abantu batangara cyane, ariko novuga ko atari ubwa mbere bibaye. Akarorero gakomeye gose abantu bose bibuka ni mu kwezi kw'icumi muri 2017 aho hafatwa Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana na General Major Jeremy Ntiranyibagira, batazira nyenyenye. Abo bantu murazi ko amezi nk'abiri imbere gusa, 2 cyangwa 3, bari batangaje ko bashinze umuhari mushasha wa gisirikare bita FPB. Umuhari wavuga ko ugiye kurwana bikomeye n'ubutegetsi bwa President Nkurunziza. Hanyuma abo bantu aho mu kwezi kw'icumi bagenda mu gihugu cya Tanzania.
mu buryo nk'ubwo nyene butumvikana kuko uravye nyene Tanzania yari imeze n'ubu niko inakimeze nta washobora gutahura ingene abantu barongoye umugwi wa gisirikare bo ku rwego rwo hejuru bashobora kwinjira mu modoka imwe bakagenda muri Tanzania igihugu cyari gifatanye na leta y'u Burundi ya nkuru nziza impunzi zamaze ko ziravuga ko zigowe ngaho muri Tanzania ariko bo bakajayo bakinjira mu makambi y'impunzi bakagenda kwigisha basaba abantu kurukirita abantu ngo binjire mu mihari yabo bafatanye urugamba bakabazana hafi y'urubibe rw'u Burundi ahitwa Ngara mu nyuma bakaca bafatirwaho kuva ico gihe amaherezo yabo gushika uyu munsi agoye gutora ariko makuru dufise yo avuga ko bigijwe mu Burundi bakaca bicwa ico gihe ugiye ukaraba je ndibuka ko ivyo bintu nabitohoje ko gose muri ico kiringo nasanga nabo nyene abantu bitwa ngo bariko barakorana abantu bitwa ngo bariko baranadufasha kubitohoza ko benshi bari abantu ngira n'uwombwira ati duhurire he ntuvyemera n'uwombwira ngo tukwane iki ntuvyemera kuko nayo isanzwe ndabazi nk'abakozi b'iperereza nibo bakoresheje umwete mwinshi wumva umenga nabo nyene bariko baradufasha kugira amatohoza kubishikiye Edouard na Jeremy mbere ntibarabo gusa murazi ko harimo na Libert Nzeyimana batazira amahopa umukenyezi yitwa Liberate Nijimbere uravye abo bantu urabona ko nabo baguye mu mutego umeze nk'uwo nyene barabini wabashoboye kugwamo n'abantu bitwa ko batanga urugamba bakakira abantu abari bo bose ubuje kubabwira wese ko ashaka gufatanya urugamba nabo bakamwakira ntibashiremo kimwe twavuze mu kiganiro twaheruka gukora ciperereza muri ko navuga cyane nti mwabantu mwese muvuga ngo hariho ibintu mugira mutanguze imbere yo kuvuga ngo kurondera ibigwanisho ngo kurondera abantu ngo kurondera amafaranga ni muhere kubaka urwego rw'iperereza rukomeye cyane kuko uwo mugwana ahagaze ku iperereza rero ibi bibaye kuri aba jewe sintangara nkuko abandi benshi ariko baratangara kuko mbona bisa nivyo twagiye turabona hari n'abandi hari gushikwa igipfungu nk'iko byo byarashike nka Hussein Rajab gushikwa aracyari igipfungu kinini nta numwe azi ukuri kuzuye kuri ivyo bintu hariho abandi bafashwe mu bundi buryo kumva mu Burundi nko mu indondezi byo twagiye turakora ko dufise imigwi myinshi cyane y'abantu bafatwa n'iperereza bitwa ngo bagiye kugura ibigwanisho gushikaho je natinze ndabaza abo bantu ni bega aba bantu bafatwa banyuruzwa bagiye kugura ibigwanisho mu Burundi hari isoko ry'ibigwanisho ico gihe byatunganywa n'uwari ajejwe iperereza ku kirimba kwa nkuru nziza yitwa Noyere Major Noyere simwenga nibanyeza ko igikirundi niwe yahenda abantu agakoresha bamwe mu bantu bahoze mu gisirikare naho nyene ico kintu kiguma kigaruka abantu bahoze mu gisirikare ca kera kenshi baba ari n'abatutsi ugasanga nibo bagenda kuraba imigwi bakayibwira ngo turazi abantu bafise ibigwanisho turazi abasirikare bivye ibigwanisho mu makambi bagomba kubigurisha ugasanga uwo muntu yiranagenda kabereka ico kibanza inkoho zirimwo akazifotora akaca basaba ko barondera imodoka iza kubitora n'amafaranga bakavugana aza kuza yo kubitora rero uwo mwanya ugeze abaje kubitora imodoka igiye n'amafaranga byose byagenda byose abantu barabugwa irengero imodoka zigatwagwa zikaje zigurishwa na Noel naye amafaranga yari bafise akagenda ibintu bikarangira gutyo tufise uburero bwinshi cyane kumbure kumwe mporangira nkaje ndavuga ngo amazina bikenewe ndaza kuze ndayacishamwe abantu ndabibutsa uburero bwinshi dufise bw'abantu bagiye banyuruzwa gutyo twaragiye twerekana n'abandi abantu b'abasirikare babikoramo abantu baribuka ngo twavuze cyane yitwa Floribert Ndikumana yari mu ikambi y'impunzi Mahama mu Rwanda yabikoze gose yatumye hafatwa abandi bantu batari bake bavuga ngo bariko barakorana n'imihari y'abagwanyi rero bino bintu si bishasha ikintangaza n'ingene abavuga ko bashaka kugira imihari bataniga ivyabaye imbere ngo yabere isomo ntibabandanye bagwa muri ya makosa nyene Ego metre bashareshize Pacifique yavuze ibintu bitari bike kubijanye n'ikoreshwa ry'imigwi subwa mbere subwa kabiri n'ubwa gatatu hakoreshejwe uburyo nk'ubwo kugira ngo abantu bafatwe igitangaje kandi abantu benshi bibaza n'ingene abantu baguma canke ugwaruka ruguma gwishora kuri songoye rukaguma rukurikira ibintu nk'ivyo mwebwe ayo makuru muri Kavibe murayafise mwibaza ko ari igiki gituma ugwaruka rutaraba ivyabaye muri kahise kugira ngo wikingire murakoze mu Burundi
abantu bari mu mubabaro mwinshi, barangajwe, bariciwe ababo. Ikibabaje rero abantu benshi bakoreshwa n'ishavu, bagakoreshwa n'ishavu. Iyo rero ishavu ririko rirakora, ubwenge buca businzira. Ikintu ikosa rihambaye abantu bakora ni ryo gusuzugura uwo bahanganye. Ibintu bijanye n'iperereza guhera mu myaka y'2500 imbere ya Yezu Kristo, nk'ibitabo vy'umushinwa yandika ku bintu bijanye n'intambara, yavuga yuko intambara ya mbere kugira ngo ushobore kuyitsinda utegerezwa kuba ufise amakuru yose. Leta rero ishiramo uburyo bwinshi. Nimwaba mubona Presidence ya Repubulika y'u Burundi igira amafaranga menshi gusumba ministere zine zitanu, ko muri bije y'umwaka muri Presidence hariyo imiliyaridi zirenga 121. Presidence yonyene isumvya bije ubushikiranganje bw'ubutungane, ubushikiranganje bwo gutumana kw'amakuru, ubushikiranganje bw'ubudandaji, ubushikiranganje bwo gufatana mu nda, hashobora no kwinjira mu bwa gatanu. Ayo mahera rero kumenya yuko naho harabaho ravuga ngo akoreshwa mu mirima, amenshi akoreshwa mu kurondera amakuru, mu kugura abantu. Ikintu rero ca mbere kiriho hari ico cishavu, abantu bagakora nk'abita, bagakora nk'abiyahura, hanyuma ntibabanze kugira amakenga. Yindi ngorane nininya iriho mu gihugu nuko bigoye uno munsi, ni naho bizotugorera gose gukira, kuko abantu umuntu ngo inkoko irara kabiri mu ishamba bugaca igahinduka inkware. Umuntu muraherukana mwayaga, ariko kubera izi ngorane, kumbere kubera kwihebura, ugasanga umuntu mwahora muyaga uno munsi yageze ntahutse. Rero kuri ibi bijanye n'iperereza n'ikintu gihambaye gose yuko abantu babanza bakagira amakenga, abantu bareke gufata ivyifuzo vyabo nk'ukuri. Uvuga uti ko shavuye ko nivyo izi intwaro iriho mu Burundi ifise ibintu vyinshi yonone y'abarundi n'inguvu ifise zibayabaye. Rero irabizi ikorera aho nyene. Umuntu wari we wese arashobora kubona ati jewe ibintu mvuga ni ibintu bibayabaye, ntivyategerezwa kuraza ishinga leta. Ariko iyo ari leta yubakiye ku kinyoma, itinya uvuga ukuri, nawe witwa yuko uvuga gusa utari kurayirwanya ku bindi, yoyo kumbure ishobora kuba ikubonamwo menace gusumba uko uvyiyumvira. Ni ikintu rero gihambaye yuko abantu bagira amakenga. Ibintu leta ibishiramwo amahera menshi cane. Urwaruka rw'igihugu rukwiye kuraba aho rushinga ikirenge. Iyo ishavu ntirikwiye, revolte ntikwiye, mu gihe hatarimwo amakenga, ukwitonda, no kuraba abo mugire mukorane, no kubanza kuraba n'ico kintu bakubarira yuko bishoboka. Nibaza rero yuko ari ibintu bivanze. Urumva leta y'u Burundi, leta y'umugambwe yarahakanye inzira zose zari gushobora gutuma haba intwaro nziza, baranse ibiganiro, baranka amatora meza. Hari abantu rero baca batwarwa n'ishavu ati nta yindi nzira isigaye. Ku bwanje inzira zindi zirashoboka. Vyaraye bibaye muri Nepal, ntawe arazi yuko vyari gushobora kuba. Ndakunda kubivuga, abantu bakavuga ati ni idealisme. Vyabaye muri Sudan, ntawe arazi ko bizoba kubera igiciro c'umukate. Rero nta muntu jewe n'umwe noshobora gukondana kubera n'uburenganzira bw'umuntu wese gufata inzira bwabo n'imiburiburi
imbere yo kuyifata no kuraba yuko iyo nzira iharuye. Idaharuye ugapfa umubanza ukazirukira ugaca hirya kugira ngo uzopfa umushika utevye mugabo ushobore gushika. Aha harabaye ibintu byinshi muri iyo myaka yahera, guhera muri za 2015 2016, nk'aho wasanga nko muri ico kiyaya ca Rusizi n'ugwaruka rw'abarundi wasanga kumbure harabumva yuko boshobora kuja gutarataza bakarondera ubuzima muri Kongo. Iperereza ry'Uburundi ryakorana n'iperereza rya Kongo bakavuga bati utuboneye umuntu ariko aramera nk'ujabuka azaha ku muntu tuguhaya. Batelefona ba kazungu, hariho abantu benshi ubu bapfungiwe mu Burundi, bagiye kubera umubabaro w'ivyo bakorewe, umubabaro w'ababo bishwe. Mugabo mu gihe umuntu atwawe n'umubabaro gusa ata strategy yagiyemo canke agatwagwa n'ibishobisho, ingorane ntizica zihagarara kandi ntushobora kuzihagarika. Ishavu nta kintu rihagarika. Abantu rero kwitondera inzira bagomba gufata, bakabanza bakayumvikana ko, bakaraba abo bayikorana, bakaraba yuko basangiye intumbero. Abajana n'abaraganye n'ahandi byo kwibaza ngo bizoca binyaruka, ngo hari ibintu vyihuta biragoye, yambwa yihuta ikavyara ibihumbi. Abantu rero bagerageze Nyarwanda avuga ngo no gushishoza, babanze bige neza nk'uko Pacifique yariko arabivuga. Uko hariho espionage, umuntu n'aba bakunda gusoma za Bibiliya nimwaraba Moise agira asubize abanya-Israeli mu gihugu cabo, baravuga ko yabanje kurungika abantu 12 bakagenda bakaraba aho hantu ingene hameze. Ivyo bintu baba barivuga biri mu Burundi ko abarundi ariyo bari, nk'ivyo bintu mbere yuko ubanza kubisimbiramo kweri nawe bakubaringa ibintu bimeze ukuntu, kweri kutabanza nawe kuraba. Kuvugira hariho espionage, abantu bategerezwa kumenyera nabo kugira contre espionage. Umuntu akaraba n'umuntu wese amubwiye ibintu ngo tuje muri ibi, akabanza akamucisha mu kayungiro. Ivyo mugabo hanini vyokorwa nabo baba bari muri byo, nabo bitwa yuko babikuriye. Nibaza yuko babandigwa igiti n'igikora mu jisho kabiri, kiriko kibakora mu jisho kenshi, ugasanga n'ugwaruka rw'igihugu ruriko rurahonera. Ni ibintu vyiza rero yuko abantu bogira amakenga mu bintu byose bajamwo. Naho jewe nogarukiriza. Murakoze. Murakoze Dieudonné Bashirahishize. Pacifique nahanzwe akabazo gasa n'ivyo Dieudonné Bashirahishize ahejeje kuvuga mu kanya. Kenshi ngira kahise ko mu karere k'ibiyaga binini murakazi, hari ibihugu vyinshi kiretse n'icyo Burundi, yuko twabivuze mu ntangamarara yuko abadutwara no munsi bamuka mu muhari w'abagwanyi witwa FDD ico gihe. Ariko kahise karatweka yuko mbere no mu karere k'ibiyaga binini hari ibindi bihugu vyaciye muri izo nzira z'umuheto hanyuma zirafata igihugu. No munsi mufatiye ku nguvu n'amakuru mubona kuri kahise k'imihari mwene iyo imihari uno munsi twumva iri kiravugwa canke amakuru mwavuze kwigera kuri ine, nubwo mutaratubwira amazina, izo nguvu zirahari, birakunda canke abo bavuga yuko no muri iyo migwi harimo imigwi ikorana n'iperereza boba barira busema? Murakoze. Ngombe mpere hako nyene kumpera imbere yuko nza ku ntango y'ikibazo. Kumpera imihari ishingwa n'iperereza iriho, ico nta kugikekeranya na gatoyi, iriho. Dieudonné yabivuze neza, uko yabivuze ishavu abarundi bafise uyu munsi rituma bamwe bita bakavuga bati dukore ibishoboka byose. Hariho imihari vy'ukuri ivuka ikozwe n'abantu bipfuza ko ibintu vyohinduka mu Burundi, hakaba n'iyindi mihari
ivuka ikozwe n'iperereza ry'u Burundi. Nko ndibuka ejo ndiko ndavugana n'abantu bamwe barambwiye nk'umuhari wasubiye gutangura ngo kurondera abantu imahama, umuhari bita abisezerano mu maraporo ya ndondeza y'abagiye baranyurutswa twarawuvuze ko kenshi. Uyu muhari bari kwavuga abisezerano bavuga ko ari isezerano bahawe n'Imana, bamwe bakaca bakoresha nk'ibyo bavugana bakiri nko muri paripe hutu FNL, nabo bavuga ko bafite isezerano ry'Imana, bakaca babandanya bakoresha iryo jambo ry'isezerano. Aba bantu kenshi usanga barongowe n'umugabo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Levi Rukundo. Ahandi ahora yihindura amazina, hari aho usanga yitwa Levi Rukundo, n'ahandi umusanga yitwa ngo Merlin, ikirundi yase kuza, ariko ndazi ko izina rya Merlin naryo riri mu mazina ahora akoresha nko muri ibyo byo kurwana. Iyo yitwa Levi ubona yigisha iby'ijambo ry'Imana, no mu murondera kuri Twitter Levi Rukundo mu mutora usanga yandika ibitabo bivuga ijambo ry'Imana, ariko kenshi naho nyine akagarukanamwo ibyo kubohora igihugu. Ariko iyo agiye mu bya bisezerano by'intambara usanga ariko akoresha iryo zina rya Merlin, niba ko ari Senga Umuremyi cyangwa Dusenga Umuremyi, ariko iryo zina ryakoresha iyo hageze iby'intambara. Nk'uyu n'umuhari wahumiye abantu benshi cyane, watumye benshi nko mu bahoze bagwana muri FNL bagwa muri uwo mutego, ugasanga mu nyuma baciye banyuruzwa. Iko twebwe amakuru twari dufise nko mu gihe cya Nkurunziza, uyu Merlin ari we Levi bwa mbere ko yarakoze no mu buserukizi bw'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatanu batubwira yuko iyo hageze ku munsi wa gatanu yaba afise umubonano ku telefone na Perezida Nkurunziza, akamuha raporo y'amakuru yose yerekeye imigwi igwana yaba yatorokanije mu mucamuzi muti none yabakuye hehe amakuru y'imihari igwana. No kuvuga iki, ugiye ugafata ugatora abantu nk'imahama mu Rwanda, abandi ukabatora muri CNR mu Burundi, abandi ukabarondera mu ba MSD bakitwa abagwanyi bawe, ukabarungikira amahera, mugapanga ibyitwa ko bimeze nk'intambara, bica bibyara ko biza gusekana n'abariko barakora imihari y'ukuri. Baza kwisanga abariko barondera imihari y'ukuri n'abariko barondera imihari y'ububeshi bariko barondera abantu bamwe, bariko barokita ahantu hamwe, bigahurira ku bantu bamwe. Bimaze guhurira ku bantu bamwe, ya mafaranga ariko arakora n'ibiki, bamwe bose bacaronka amakuru y'abandi. Ubuje mu bisezerano bwa mbere kumbura yagomba yinjire muri Tabara, bambwiye ati nta kiriyo hari ingo ngaha, aciyaza kuri urwo rundi ruhande, baciye bamuha amahera, baciye bamubaza ingene byahora bitunganije ibyo arimwo, gutyo ugasanga imihari yose ifise amakuru yose. Rero wa muntu kubera uko kurungika abantu benshi ahantu henshi no muri Kongo hose, ugasanga afise amakuru y'ibintu byose byitwa imihari biriko biravuka. Kuwa gatanu rero byo yatorokanije byose mu ndwi, agahereza kwa Nkurunziza agahereza service ziwe zinyuruza, bakaca bagenda gufata abantu n'abandi bagiye baramenyekana ko bari muri ibyo bintu. Ako n'akararo kamwe tanze k'umuhari, ariko n'imihari ni myinshi iboneka ko by'ukuri ibiri gukoreshwa n'iperereza. Kuko hari nk'aho ushobora kwibaza uti uyu muhari abantu bawo bakoreshejwe ngo bagiye kuzana ibigwanisho, baciye bafatwa. Wa muhari ukawusanga basubiye gukora rya kosa nyene irigira kabiri, abandi bantu baciye bafatwa. Uravuga uti ibi bintu uyu muhari ukora bino bintu ukahendwa kabiri gatatu ikintu kimwe, abo bantu bakaguma bafatwa n'iperereza. Kenshi uwo muhari ntunavuga ati aba bantu bafatiwe ikintu nabatabarize, imiryango akaba ari isigarira rondeza itubwira twese turondera amakuru, aba batuma bavuga ibyabaye. Uwo muhari by'ukuri uba ari umuhari urondera impinduka canke uba ari umuhari uri gukoreshwa n'iperereza kugira ngo ute mu mitego abantu wongere urondere ayo makuru. Ubwo n'uburero bwa mbere. Ku kibazo rero muti imihari ko ari myinshi kandi tukaba turi mu karere byashitse abantu bagafata ibigwanisho kugira ngo bibohore intwaro z'agahotoro. Mbere dufise akarere gafise abakuru b'ibihugu batari bake usanga baje bava muri yo bene iyo mihari. None iyo mihari koko irabaho ishaka gukiza igihugu? Aha sinza gutandukana gose nuko Dieudonné nawe yabivuze. Turahuza cyane. Ico gusa abantu benshi bihenda ko bibaza ko ivy'urugamba rwa gisirikare ari byo binyaruka cyangwa ari byo byoroshe
kuba ari ukwihenda. Urugamba rwa gisirikare ugiye kuraraba aho rwagize intambwe rushikana ko ibihugu rutangura kuba urugamba rwa politike. Ntabwo hatangura ubwa kabiri ngenda bivuze mu biganiro byacu, ntabwo hatangura urugamba rwa gisirikare, hatangura urugamba rwa politike. Nimba umuntu adashoboye kugira urugamba rwa politike ntaba ashoboye rwa gisirikare. Urugamba rwa gisirikare n'ingingo ifatwa exceptionnel, ndavuga iki jambo ry'igifaransa, ifatwa kubera ko inzira za politike zose zugaye. Bamwe bari mu rugamba rwa politike bagira bati ko batwugaranye hose nta rindi saganirizo dusigaje no kujya gusekana nabo n'inguvu. Ariko vyahereye ubwa mbere ku bantu bari mu rugamba rwa politike, hanyuma urugamba rwa politike akaba intwaro yugaye inzira zose, bagasanga nta saganirizo bafise, bakaca binjira mu rugamba rw'igisirikare. Bavuga bati uwo duhanganye akoresha inguvu, natwe tugiye gukoresha izo nguvu izafise tuzimwake dukingira abantu. Rero abantu usanga atana ideology politike bigeze bagira, usanga atamuvuma politike ubazimo, usanga atakintu na kimwe ubazimo bagwaniye politike mo, ukaca umusanga yavyutse avuga ngo ndafise umuhari buco ujya gukiza igihugu. Haba harimo kwihenda kunini cyane, kuko urugamba rwa gisirikare nibwo rugoye kurusha rumwe rwa politike. Gusa nuko uba wihaye guhangana nibwo rugoye rwose, kandi ruguma rubandanya intumbero, les objectifs politiques bwa mbere za muvuma iri politique. Nuko bitegerezwa kumera ivyo bintu. Ubu rero usanga dufise ubuntu bw'ubudumbidumbi. Bamwe bavuga bati twicare hamwe tugira akantu kacu, abandi hariya bagize akantu kabo, abandi hariya bagize akantu kabo. Na ya migwi aho kurondera ineza y'abarundi bose ukayisanga iri kwihiganwa hagati yabo, iri kwihiganirwa ku bantu, iri kwihiganirwa iyo ikura ibigwanisho, iri kwihiganirwa iyo bakura amafaranga. Bagiye kurondera amafaranga agenda kuyarondera mu barundi bahunze, bagenda kuyarondera ahandi hose bibaza ko boyavana. Ugasanga umwe no mu kuyarondera abanza gutuka uwundi, mu kuja kurokita umuntu umubwira uti bijya byujya muhari ntacyo bimaze, ngo nyabona mu by'iwacu nivyo bifite ico bizomara. Ya mihari ikabaho yonyene isharikanye, aho kuja kurondera ineza y'u Burundi mbere aho guhangana na ya leta bavuga ngo bashaka guhangana. Ugasanga imihari ihanganye hagati yayo kurusha nuko ihanganye na leta y'u Burundi. Bimaze kumera gutyo, rya perereza ry'u Burundi naryo rica rironka aho ryinjirira neza mu kuja kurondera amakuru hagati y'iyo mihari, mu kuja kurondera no kubateranya no kubagwanisha no kubahenda. Ihera kuri ayo marivarite ari hagati y'iyo mihari. Ufashe uburorero bw'iyo mihari ivugwa mu karere yashoboye kubohora nk'ibihugu byabo, ugende wige nk'umuntu nka Perezida Yoweri Museveni, umurondere iyo yahereye kugira arinde aja ku rugamba rwa gisirikare gashinga umuhari NRM. Iyo vyahereye urugendo rwe rwa politike rwiwe urarubona, amashure yize urayabona, ukabona ingene yinjiye mu rugamba rwa politike, ivyumviro vyiwe ukabushobora neza kubibona. Uravye ivyumviro bya biganza mu isi ukamwumva ivyumviro afise. N'igihe hagize rwa rugamba rwa politike, urugamba rwa politike rwabaye rwo gushikira ku butegetsi, ariko rubandanya vya vyumviro vyiwe vya politike yari afise imbere, no mu gutwara usanga arivyo bica bibandanya. Ugiye ukaraba uti ni kenshi usanga bariko barasubiramo nk'akarorero k'u Rwanda muri kino gihe, benshi muri abavuga ino mihari. Ugiye ukaraba FPR icarico, ukabaraba abo bantu iyo bahera, ivyumviro byabo bya politiki iyo bihera kera, ukabona bamwe mu myaka za 60 bakiri mu makosa nk'aya nyene abarundi barimo bagira ubudumbidumbi bw'imihari. Mu nyuma gushika aho mu za 80 bagira umuhari wa politiki ukomeye, ari uhavu vyaro urugamba rwa politiki mu niba ko ingingo menga ishinga urugamba rwa politiki rwabo ni 87 nimba ntibeshe, sindi umuhinga wabo cyane. Ariko abo bantu baravye, ugiye ukaraba hari benshi bavyuka biyumvira ko uvyuka uri Perezida Paul Kagame nk'akarorero. Ugiye ukaraba uwo Paul Kagame ninde, ugiye ukamuraba ivyo vyiyumvira afise ku gihugu cyose uko bingana, ugiye ukamuraba nta usanga huriye n'umuntu wese avyuka mu gatondo ngo twe twashizeho umugwi ngo tangura mu duhamahera. Umuntu akavuga ngo hari nk'abo dufise ingene banyurujwe, debuka nk'umuhungu yitwa Metusera Hatunga Imana muri
2019 mu kwezi kwa gatatu hariya mu Kanyosha. Baramutumye bati genda ukore amatracte uyamanike ku bipoto by'amatara uvuge nyene ko twahagurutse ko twiyamirije vya nkuru nziza kandi ko turi ingabo zihagurutse. Arakwiragiza ivyo, mu nyuma bakaca bamuha umusore yitwa Hassan, hamwe yita Hassan Love Mohamed, umupolisi azwi wo muri PCR. Akaca avuga ngo agira amufashe ngo ngira cyahunga ngo bariko baramurondera, kamushikana kuri PAF. Haje ari kuri PAF akaca hamagara iperereza rimufata, uwo Metusera abarafashwe gutyo nakagwi gatoyi kari Mahama. Mbere ako kagwi nako nyene abandi bari muri Kenya bahenze uwo mwana yari yiga mu mwaka w'12 mu Kanyosha, ngo urugamba rwatanguye ngo genda ushire ku bipoto. Bahejeje bakatatu dufotorere ivyo bintu bashize ku bipoto, bakataza kurunkira abantu bati murabona ko twatanguye turunkira amahera bino bintu tubikore. Ibintu nk'ivyo ivyo si ngwano z'ukubohoza ibihugu, ni ngwano z'ukwicisha abantu, uburi kukwegera abantu. Rero nimba hari abantu by'ukuri bagomba gukiza Uburundi, nihatangure imbono iboneka yerekeye igihugu cyose, habeho intumbero yo guhuza abantu hamwe. Tuvuga tuti hariho une vision claire, umuntu afise une vision iri claire, umugwi witunganije ufise urugamba rwa politike ruboneka bashaka gushikana igihugu aha naha. Hanyuma abo bantu bagere ku rugero bavuga bati turabona ko ibindi bidashoboka, twafashe iyo nzira y'intambara nk'uko abandi bayikoze. Habe abavuga bati twebwe turemera intambara, abandi bati twebwe ntitwemera intambara. Mugabo n'imiburiburi baba ari abantu bumvikanisha imbono bafise ku gihugu cyose. Nayo ubundi ntaho bishobora gushika ivyo bintu by'ubudumbidumbi nk'uko namaze kubivuga. Twese turazinanye mu buhungiro, baja kubarondera hamwe, bazoma bacungana, bamwe baregana, bamwe bahanahana no mwiperereza. Vyagezaho iyo mihari iriho navuze ishamiranye, usanga ishobora no gukoresha iperereza ry'u Burundi. Ugasanga umuhari umwe kubera ko watanze nk'amategeko kuri naka ntabyubahiriza akaja mu cy'umukuru wo muhara atashimye, bakaca batanga amakuru mu iperereza. Ukazona kazungu wo mu iperereza niwe agiye gufata umuntu yari kumwe n'umupoza tuzi hanze, ariko ivyerekeye uwo muntu beje gutangwa na wa muhari yitwa ko atubahirije amategeko yayo. Rero ibintu bimeze uko bibandanije uko n'akamaramaza, ni haveho ivyo bintu by'ubudumbidumbi n'ubugwi, abantu bagire une vision nationale ikiza igihugu. Niho honyene umuntu yoshobora kwibaza ko iyo nzira hari ico yoshobora no kumara. Ariko nibutsa ko nka twebwe muhari hagati y'akazira muntu izo atari izo nzira usanga twebwe tuvuga. Ego, kumbure ni kibazo muca mwishura muri babiri, ariko reka ndagiheri wanyu Pacifique hanyuma na Diodone acandika ahantu acaza kucishura. Mbega mwibaza yuko nimba leta ifise imikenyuro mweniyo, inyungu yayo niyihe mu kurondera guca mu nzira mwenizo kugira ngo ifate abantu? Hanyuma mbega ejo ntituzobona aba bantu bafashwe tubabona kuri televiziyo bariko baraberekana, bariko baravuga ibindi, ku buryo ibi muriko muravuga abantu bazobona ko atari vy'ukuri? Urakoze kuri ico kibazo. Intumbero bene iyo migwi usanga ishingwa na leta yagiye irahabwa nkuru niziye. Intumbero ya mbere imaze kuboneka niyo yiperereza, iyo yukurondera amakuru ku yindi migwi ibi hasanzwe, imigwi y'ukuri ibiriho. Ico nico ca mbere cagiye kiraboneka nkuko navuze abisezerano, hari n'abarungitswe muri iyo migwi nyene. Ica kabiri nuko leta yagiye ikoresha infiltration y'iyo migwi kugira yisambure, kugira yice nk'ivyo iyo migwi yabiri kwirakora. Akaroro gatoyi, uyu munsi ko twaramutse ivy'imigwi tubivuga, reka tuze turanabicako tubidomako. Muri 2015 hariho igitero nkunze kumva bavuga mu Burundi, bavuga ngo cyabereye ikabarore. Ico gitero na leta ntikivuga cyane, iragicishamwe, ariko nayo niho rikivuga cyane. Ndamaze kwibariza bamwe mu bavuga ko bari bakirimo. Ugiye kuraba ingene cyari gikoze, ingene bagiye batoranura abantu binjiza mu bagiye gukora ngo ico gitero, usanga ngira nk'icya gatatu bagiye kugira ico gitero bari mbonera kure. Ukuvuga imihari ivuga ko iriko irarokrita abagwanyi, mwiperereza barabimenye,
bamaze kubimenya nabo baca barungika imbonera kure zabati genda nyawe na mujemo mumenye ingene byose bitegurwa gushika ku munsi wo gutera muzobe murimwo hanyuma muje gutera tubimenye iyo muca ibigwanisho mushire hasi tubafate. Rero benshi mu bari muri ico gitero gihora kivugwa no mu gufatwa nibafatwa bariko bararasa wasanga barishikanye inko bazisize hasi bakaca bacakira bakabona bahura n'abasirikare bamenya bose iyo bari bakaca bahwikira bakaca bacakira bakaca batwara. Nico ntako nakarorero k'ivyo kibituma iryo perereza rikoresha ivyo bintu kwinfiltra kwinjiramo kugira ngo basambure iyo mihari bongere banasambu bice ibikorwa bya biriko birakogwa nabe niyo mihari. Ikindi ca gatatu twabonye bagiye babikoresha iyo bariko barabikora gutyo harabayeho kurondera kenshi nko gutuka igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda iyo mihari turetse ko bene iyo iba yashinzwe n'iperereza nyene banayikoresha gose mu gusuma urusaku mu Rwanda harimo naho bayikoresha ibikorwa bisa n'ivyo kurondera gutuka ico gihugu. Nuko aba baherutse gufatwa ibihuye n'ikibazo nyene hegiye kumbaza ndiko ndavugana n'uyu mukuru wa Erwa bariko baramurondeza yarambwiye ati jewe hari ikintu cyambaye ko gikomeye ati uko abo bantu bamaze gufatwa bwa mbere mu mwanya wa mbere amatelefone yabo yarakoze agakora bavuga ko ikintu cyonyine bashobora ari ukurungika ama audio ntibashobora guhamagara ngo bitabe warungika audio nabo bakaca barungika audio hanyuma uwo muntu ariko aravugana nabo umwanya wa mbere yibaza ko bakiriko baravugana ibisanzwe ko bari bavuganye kumburengira igituma bagiye mu Burundi harageraho mu byo bavugana yumva ko bitagihuye na gato ivyo yarazi ko baganiriye niho yatinda kino bataba abantu bwa bundi bateza kuba barafashwe n'iperereza aho bari bageze ku rugero bamwaka amahera ngo amubwira ngo rungika ngo 25 vy'amadolari ngo tugura ibigwanisho mu Burundi ngo ku banyarwanda baye Pacifique ntabwo nitwa turakumva sinzi ko uri kuramwumva amajwi yiwe aragiye kumburengira araheza agaruke mu kanya akabazo nari nakabajije na Dieudonné Bashiraho ishize ngira nimba hari nyinshi yo afise mu kurinda ko Pacifique agaruka yoba arayishura Dieudonné Bashiraho ishize nimba muri ko muranyumva unkundiye jiberi Dieudonné Bashiraho ishize no kabazo gatoya yagarutse Pacifique ngira amajwi yari yagiye nitwa ko turabumva mwari mugeze ahantu muvuga yuko uwo muntu yariko araka amafaranga y'ibigwanisho ngira mugarukaho mwari mugeze kugira ngo abantu bakurikire iyo nkuru mwari ko muratanga n'ubu nyene murabona yuko Pacifique turiko turamuronka ariko mwari muvuze ko mufise akabazo mwagomba kongera ko kwa Dieudonné Bashiraho ishize ego ndari mbaze Maître Dieudonné Bashiraho ishize ni kuco Pacifique ariko aravuga kijanye n'amafaranga hejuru y'ubwo buryo amayera akoreshwa kugira ngo abantu bafatwe babwirwa ko bagiye mu migwi hariho n'abandi bakwa amafaranga mu buryo butandukanye muri iyo migwi nyene kandi bakabandanya bayatanga mwagize muti nuko abantu barababaye bashaka kwita mugabo umuntu aguma atanga amafaranga ariko araha umugwi utaboneka ivyo uriko urakora wewe kuba bakakababaro kiwe numva ko harimwo n'akabazo Maître Bashiraho ishize sinzi ko muriko muratwumva kumvire ko mikro yiwe irugaye sinzi ko yoba ari hafi canke ngira yagiye kure ubu nimba mutwumva mwo kwishura sinzi ko mwumvise akabazo nari nabajije nako Alice yongeye imbere yuko Pacifique agaruka ikibazo ca Alice naco numvise naringize nti mwavuze muti abantu sinzi ko yosubiriramo akabazo yarambajije mwagize muti abantu barafise akababaro naco numvise yo
sinzi ko muri ko muranyumva musubiriramo mwamukoze. sinzi ko munyumva nibaza ko tutari kora Dieudonné Bashirayishize muri ko muratwumva. Ndabumva nari mvuze nti ikibazo Alice yambajije ntaco numvise ariko icambere nayo nacumvise sinzi ko Alice yansubiriramo. ego Mugabo Alice abangiriye ko muna Pacifique yari yagarutse sinzi yuko twomureka akabanza gaheze inyishu mukaca muza kuvyishurira rimwe. nacitse ngeze hehe Muri ko muravuga ko uwo muntu yariko ararondera kwegeranya amafaranga kugura ibigwanisho. Ko bageze aho mubwira ivyo vyo kwegeranya amafaranga y'ibigwanisho hanyuma nawe aragira ati abantu ibintu ariko arambwira nibiki ko kabiri mu ivyo twavuganye niho rero yaca yerekana ko abonye ko abo bantu batacidegemvya rero amaze kuvyerekana ababafashe ntibasubiye kwinyegeza baciye vy'ukuri berekana ko babafashe banamutegeka ngo amaudio akora kugira abo bantu abakize ntibabice ivyo bamutegeka harimo kubandanya yimanga ko hari ibintu ariko arategura vy'ibitero harimo kandi kwagiriza igihugu cy'u Rwanda rero niho je namubaza ati vyagenze gute ngo wemere gukora amaudio yagiriza abantu ibintu mutakoranye wewe yavuze ati nabona ariyo nzira yonyene sigaranye y'ugukiza muri umunanje Erwa Nkurunziza atundi natinya ko baca bamwica mu nyuma niho abitwa nabo ko abacunze nabo bahava batangura nabo nyene ngo kwandika bariko barandika nabo baravuga bati buriya amafaranga yose warungika yariwe n'abachefu aba bantu nitwe tubacunze natwe duha amahera tubakurabire neza kandi tuze turabe yuko byo nashoboka no kubakiza abo nabo barariya yandi mahera niho havuye ijya foto kuko yagize ati banza mu banyereke by'ukuri mbone ko mubafise kandi mutabishe mutabagiriye nabi niho havuye ijya foto tubona bicaye ubu dufise ivyemezo rwose ko hajya ahantu bicaye ari mu gasho k'iperereza mu Cibitoke kuko hariho abandi bahinjiye barambwira ijya mifuko tubona hajya ahantu barambwira ibintu vy'ivyuma tuhabona bavuga ngo ni vy'amakazino barambwira kijya kintu kimeze nk'ikibido bavuga ko kirimo igitoro cyafashwe ambwira ati aho hantu ni mu cyumba cy'iperereza mu Cibitoke mudutunge murumva yuko kumbure ko Connection Pacifique afise itariki iratworohereza biguma bicika ariko ngira mu kurindira twoba turaha amahirwe Dieudonné Bashirayishize Alice mu musubira mu kakabazo hanyuma akabarishura nako naye nabajije Pacifique mu kurindira ko ngira asubira kuronka connection nziza. ego Maître Bashirayishize sinzi ko nariko ndamusubiramo akabazo sinzi ko ariko aranyumva naringize nti hari abahendwa bajanwa mu migwi itariyo hakaba n'abahendwa bako amafaranga mu mugumwe 2 3 kandi bakabandanya bayatanga mwebwe ivyo byo guhendwa muri ubwo buryo abantu baguma bibwa cyamaso kandi bakaguma babikora mu byo muhinsiguriye kugira mu kurindira ko agaruka kubera ko connection yiwe yacitse nitwaye ko turamwumva sinzingira yego mu kurindira ko dusubira kumutora neza mwoba murishura. Numvise umengo muhaye ijambo Alice kugira ngo abazi ikibazo yari yongeye ko kugira ndavyishure hamwe yatongeye ko sinzi ko mwacyumvise eka nukuri ngira mu gisubira mu Alice jewe nibaza ko Maître Bashirayishize ariko aranyumva sinzi ko kimusubiramo nibaza ko ari mikoro amatwi yiwe ntasohoka. Okay. Ikibazo babajije Alice Dieudonné Bashirayishize yongeye ko cy'abantu batoza amafaranga bagatoza amafaranga bavuga yuko bariko bararondera gukora urugamba rw'umuheto icyo mu bivugako. Murakoze nk'umuntu naserukiye ishyirahamwe Kavibe muri iki kiganiro amakuru menshi twebwe turonka abakingiwe n'ibanga ry'akazi ndaja kwirinda kuvuga amazina kuko usanga ari umuntu yagize ati byagenze uku ntabanje kumubaza ntivyokunda yuko ngira icyo mvuze ariko
imyaka myinshi iheze nibaza yuko yari ikwiye kubera ikigwa abantu benshi. Ikintu ushobora kuvuga cyari gitangaje ni ikintu mbere yuko nshikaho uno munsi nabaye mu bihugu byo muri Afurika y'ubuseruko vyinshi. Hariho rero igihugu kimwe cyo muri Afurika y'ubuseruko haje umuntu yigira ngo ni umupatiri, avuga ko afise ashigikiwe na famiye royale yo mu Bwongereza, ko ariyo yamureze, ko yamwadopse. Arashika muri ico gisagara cyo mu bihugu duhana imbibe, aregeranya abantu akavuga yuko ibintu byinshi ashoboye, ariko mu nyuma basanze bwabo bw'ubupatiri ntibwari bwo kwaba uko kuba adopte na famiye royale y'Ubwongereza ntibyari byo. Mu nyuma yagaragaye yagiye mu Burundi, yinjiriye mu mbonerakure, byaravuzwe rwose ku maradiyo igihe agomvye hari umukenyezi yahunze ku munsi wo kubaka. Uwo muntu yaraje aranasoma imisa abantu bakagenda kumviriza, mugabo ukabona yuko kuri arotari byamucanze atazi ibyo ari byo. Urumva yakoze igihe kirekire ahenda abantu benshi, urumva abo yahitanye ari benshi cyane. Rero ikintu natanguye mvuga, abantu kubera izi ngorane nyinshi igihugu kimaze imyaka gicamwo, hari umutama nigeze kubaza ndamubwira nti mbega ibintu by'uko abantu basigaye bahemuka gose gusumba umuntu, ugasanga umenga inda yaramurenze biva kuki. Yambwiye ati kera umutima wari hejuru y'inda, none ubu inda kuri benshi yaragiye hejuru y'umutima. Ugasanga rero n'ivyo byo gutoza amahera hari ababigira bazi yuko ata kintu bariko barategura, mugabo bakagomba uburyo bwo kubaho. Kumbure hari ababikora bari bafise umutima wo guhindura ibintu. Izo nzira zose twariko turavuga ugasanga zirabananiza, ariko je kintu nagomba kuvuga ni ikintu kimwe. Umuntu ntakwiye kuraba ngo mu karere vyagenze uko muri iki gihugu, vyagenze uko muri iki gihugu, SNDD yabifashe muri iki. Ibihe bigenda bihindagurika. Ku muntu atazi kahise, aravye ingwano ya mbere n'iya kabiri y'isi yose, abona umengo zirasa, ariko ntizatanguye kumwe. Abazigwana naho basa na bamwe ntibari bamwe neza, n'ivyayigwanishwa ntivyari bimwe. Aya maroberiyo yabayeho mu myaka yahera nta WhatsApp yari bwaze. Murabona ingwano z'ubu urwego zigezeko, ni ukuvuga hari ubundi buryo bwinshi bw'ingwano asymmetrique zishobora gutuma leta zifukama, abantu batiriwe baragira ingwano nk'uko zishobora kuba zarabaye mu 1990. Ni ukuraba na contexte géopolitique régionale internationale. Ibyo bintu byose umuntu akabanza akavyiga akabiraba. Iyo hari abavuga bati ntawoga mu mazi amwe naho uruzi ruba ari rwarundi amazi aba yahindutse. Ayo mwe yozemwo haheze imyaka 10, umbreni waba wari muri basi y'iruje, amazi yarageze muri Mediterranean yarashigeza hatandukanye. Rero ni vyiza yuko abantu biyumvira bakabanza bakaraba ibintu uko bihagaze. Hanyuma hari umuntu hari ikibazo mwari mwambarira ati mbega none intumbero ya leta yo gushinga iyo migwi yo gukora ivyo byose niyihe inyungu niyihe? Ingorane dufise bisanzwe igihugu cose nibisanzwe ko kigira iperereza. Ingorane dufise nuko uko intwaro bayumva mu gihugu babona yuko ari ikintu umengo c'ingaruzwa muheto, bafata bonyene, utavuze uvuze ibyo batagomba bakamwica.
amahera y'igihugu bayasesagura baja guhiga umuntu yivugira kuri za YouTube, umunyagihugu mutoya, ugasanga nk'umuntu ivyiyumviro vyiwe abibasanza ngaha kw'iradiyo n'ahamo abo mw'iperereza nababonye barimwo ngaha bariko barandika, ugasanga bigo baratanga amahera ngo baje kumviriza umuntu, baje kumviriza icyo yiyumvira, ivyo yiyumvira bivugira ku mugaragaro. Uno munsi ku bisanzwe n'ivyo ibihugu byose birafise iperereza aho bigerageza gukingira inyungu z'igihugu, aho bigerageza kuraba ingene igihugu cotera imbere. Yaba Burundi bufise iperereza rikomeye baba baragiye kumenya ingene ibindi bihugu vyitunganya bikaronka igitoro. Yaba Burundi bufise inzego z'iperereza buba bugenda kumenya ingene ibindi bihugu biri enclave bifise amaresources abayabaye bishobora guteza imbere ibihugu vyabo. Uno munsi iperereza rigeze aho rigira uruhara mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, aho bagerageza bakaraba bakavuga ati igihugu kiriko kigenda habi, yiza umuntu yari kugira ukusinzi ko mwibuka urwandiko umukuru w'iperereza ry'u Burundi wo muri 2015 yari yandikiye inkuru nziza ahanura ko yamaze kuronka amakuru atandukanye, akagerageza ati reka turabe dukinge igihugu ntikwigwe mu manga. Ubu rero iryo perereza jewe narutse mu myaka ya 90 kumva za 95 bavuga ngo ikibazo ngo c'igisoma. Iryo perereza uno munsi ni iperereza ry'umugambo, aho kurondera ingene igihugu cotera imbere bagomba guhiga umuntu wese atavuga rumwe n'ubutegetsi, bakingira ubwo butegetsi bikumakumire ko byose naho igihugu coguma kigwa mu manga. Inyungu yabo rero ni ukugumana ubwo butegetsi, n'ata butegetsi bugerageza gufasha abarundi, ahubwo ari ubutegetsi bafata nk'ubunyagano, abarundi bakaguma basubira inyuma nk'ibirenge. Inyungu yabo rero ni ugukingira ubwo butegetsi bwabo. Ibyo rero bitegerezwa guha icigwa umuntu wese yubahuka kuvuga, akamenya ko ubwo butegetsi ayo mahera yose banunuza mu barundi aho kuyakoresha mu iterambere, aho kurondera amakuru yofasha igihugu mu gutera imbere, bayarondera mu guhiga abarundi bandi babona yuko igihugu categerezwa kuvaho aho kiri kigatera intambwe. murakoze cyane Dieudonné Bashirahishize. Akabazo nari nababajije Pacifique vyacitse mugeze muri ko murasigura yuko ifoto mwerekanye mu makuru mwatanze kuri bajya abantu batanu bafashwe yuko mwarose ubuhamya yuko ari mwiperereza mu Cibitoke, ariko hari akabazo mutari bwishure ngira nakongira mwariko muragasoza intumbero ya leta n'inyungu yayo inyuma y'ibi vyose. Narijya twumva no mu bafashwe harimo umuntu wo mu Rwanda, kandi imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ikabita risanzwe imeze neza. Ego nari namaze kuvuga nti intumbero nyamukuru ubona iperereza rikoresha mu gushinga bene iyo mihari ibitariyo, navuze icambere ko ari uko kurondera amakuru y'iyindi mihari mbere no gusoma urusaku no mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwa kabiri navuze ko babikoresha mu gusambura iyo imihari iba yamaze kubaho no kwica nk'ibikorwa iba yateguye ibitero cyane cyane. Ariko icya gatatu yo naringeze ko nagize nti uravye nk'ayo ma audio basavye mukuru wa Eruwa ko abakorera, urumva neza ko tutotangara ejo aho bukera twumvise bajya abantu bafashwe babashyize nko kuri za televiziyo kugira ngo bagirize igihugu kibaye. Twarabibonye ko ivyo navyo bagiye barabikoresha nka zimwe mu nzira zo kurondera ivyagiriji bashira ku mubanyi. Nk'ubu muri kino gihe ubona ko imigenderanire imeze uko imeze, bashobora kuba bagira bati inzira imwe yo kushobora kubangamira n'ico gihugu nuko naco tukitwara mu nzego zitandukanye twerekana ko ari igihugu kidashaka amahoro mu karere, bakaca bagwiza bene ivyo bintu. Ico kirimwe mu byo nibaza ko bashobora gukoresha bene iyo mihari.
akabazo ka nyuma muri babiri kugira ngo duce dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro. Pacifique nazo cyo kimwe na bashirahishize ngira ushaka araza gutangura kwishura mukanya Dieudonné bashirahishize aratanze akaroro ko umupatiri nubwo atamuvuze izina yitwa Beni yaje i Kigali avuga yuko afise umugwi w'abagwanyi mu nyuma ahereza i Burundi yaratashe uno munsi hano i Burayi kuva ifoko dikoze ikiganiro kubijanye n'amayeri y'iperereza haravugwa abarundi benshi baciye mu buhungiro mu karere ka Afrika y'ubuseruko no kuvuga mu bihugu bibanyi uno munsi bari mu Burayi bari muri Canada bari muri Amerika bagenda i Burundi mbere ugasanga bagendanirwa n'abapolisi. Mbega abantu mwe nabo umuntu yobamenya gute yobikingira gute mwofasha gute abo bantu kandi bafashwe kugira ngo ntibagirirwe nabi mu gihe babaguye mu mitego mwe niyo? Reka mpere kwa Dieudonné bashirahishize. Bashirahishize sinzi ko muriko muranyumva. Kumbe ko nimba atari karanyumva Pacifique mwotangura kwishura. Ndabumva. Ego mwishure. Ico kijanye n'abantu bari baraciye mu buhungiro bakaja mu bihugu vya Burayi bakaba bataha bakaba bagendanirwa urumva inyisho uba wamaze kwitanga. Ni ukuvuga ko burya ijoro ryanse guca bavuga ngo risubiza umugabo ku bwaraye atari umugabo afise amaprincipe. Hari benshi bama bagona yuko ibintu bitegerezwa guhindukira umwanya bavyifuza. Ibintu urashobora kuba wifuza yuko bihinduka hanyuma hari abaca bagira bati ko bimaze iki gihe cose reka mpindure ndabe yuko no kwiyegereza ubwo butegetsi nshobore gusubira iwacu nshobore gusubira mu vyanje na cane ko ubutegetsi bubona bwangaza bukomora bukanyaga umuntu atavuga rimwe nabwo. Rero hari abantu batewe ubwoba n'ivyo gusa hariho abagenda bagasubirayo bagahora bagasubirayo kubera ubwoba kugira basubire mu gihugu, ariko hari n'abasubirayo kubera bakoreshwa kubera bashobora kuba baranakoreshwa na kera ugasanga umuntu agiye kubamenya mu nyuma. Twebwe rero nk'abantu bari mu by'agateka kazina muntu inzira z'inguvu sizo nzira dushira imbere mu bijanye n'ihinduka mu vy'intwaro. Inzira dushira imbere n'inzira zindi, ariko tukavuga tuti uwo muntu wundi ashobora kumva ko ashobora gufata izo nzira kubera na zone mukuru w'igihugu c'u Burundi niwe yigeze kuvuga ndayishimiye avuga ati kugira ngo abanyagihugu ntitubategeke gufata ingingo zihambaye zo kwikura kw'intwaro y'agacinyizo mu gihe atayandi mayira namwe basigaranye, abantu bo kuyumvira iyo ngingo no kumenya yuko ari ingingo ihambaye. Bamaze kwiyumvira no gufata ingingo zihambaye, abo bantu rero twobamenya gute? Ni kirya umuntu yavuze turabazi baruzuye ya nino gusa uko bafise abo bakoresha ni ikintu gihambaye yuko nawe ukeneye kwikingira uronka abukoresha. Aha abenshi iyo tutaba dufise amakuru ava no muri izo nzego z'iperereza nyene ituba twarashoboye no gusohoka igihugu ngo duhunge, kuko usanga baca mu mayira menshi, baca mu nzira no mu vyatsi, bagerageza uburyo bwose kugira ngo umuntu bamugirire nabi. N'ubu rero ntibaryamye, ariko imigambi mibisha kenshi ntumenye ikiyiburijemo, ntumenye ikiyibuza. Rero bariho bampemuke ndamuke ni benshi, ariko iyo bageze muri ibi bihugu barabigira bageguza kuko hari uburyo bw'umutekano usanga bukomeye, aho usanga benshi bakurikiranwa
uburyo bashobora gukinga bene ayo mabi ataraba. Ariko ni ikintu gihambaye yuko umuntu atavuga ngo ndamuzi, ngo ni mwene wacu, ngo ni mwene data wacu. Twaramenye abantu mu myaka yaheze kubera ingeso mbi yo gusaba no gusega, aho umuntu usigaye umengo nta kindi kintu comubeshaho adafukamiye leta kugira ngo bikundwa akaze. Byarashitse ugasanga nk'umuntu yagurishijwe na mwene wabo, avuga ati hari umuntu yari yaragiye muri ibi bihugu none yagarutse, ntituzi ibyamuzanye, azoheza dukwegera. Hanyuma mu nyuma ugasanga baratuhuje, basanzwe umuntu ntakoranye n'imwe, bacamubwira ati rero hajya wagire wicwe na mwene wabo. Ibyo byashitse ku bantu benshi. Rero nihajya navuga nti kugumana amakenga. Hanyuma bene izi ntwaro zikoresha igikenye, zikabona ko zizoshigikirwa n'iterabwoba n'ubwicanyi, iminsi yazo nazo ntiziba ziyizi. Abantu rero ntibohemuka, boraba cane cane bakamenya yuko igihugu c'u Burundi kizoguma cubakirwa kuri irya mico n'akaranga y'ubuntu, y'ubushingantahe, yo kudashigikira ikibi kubera inda, kuko uheza kugoka ibigori bikera. Abo bose bariko baragerageza uno munsi badandaza bene wabo kugira ngo bashobore gukundwa akazwa n'ubutegetsi. Ejo bundi tuzohura igihugu carasubiye ku murongo, hamwe basigara babura aho baca, abantu babacira umukenke. Hajya ikintu cyo gucira umukenke kera abarundi bagira, carasubiza umuntu ku murongo, akambwira ati wewe uzodusubiramwo warasabye ikigongo. Abo bantu rero bose uno munsi bakomera amashi abica, bakomera amashi abanyuruza, babagendanira, bakabona ko ariyo masabo yabo. Bamenye yuko intwaro nk'izo zitigera zirama, zishobora kumenya ngo zosenyuka ryari, ariko nta muntu, nta butegetsi bushobora gufata abanyagihugu nk'abaja imyaka myinshi. Ishobora kutaba mike, ariko nishobora kuba igihe cose. Abarundi rero bazosubirana iteka n'itekane, bazosubira biginane, bafise intwaro ibubahiriza, ibafate mu kanigo uno munsi, imenye yuko ucabuga cane ayandi. Murakoze.